Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ndayatangura nkushikiriza ino nkuru ivuga ko General Jules Ndihokubwayo hatakijejwe kugendanira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubirijwe n'umwizigirwa wa Angeline Ndayishimiye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Jules Ndihokubwayo yafatwa nk'inkingi idasanzwe ya Perezida Ndayishimiye. Ni mwene wabo basangiye vyinshi kuva mu buto ku rugamba rwa CNDD FDD basangiye akabisi n'agahiye. Abamuzi bamuvuga nk'umugwanyi adasanzwe, bamuvuga kandi nk'umuntu adatinya kwerekana ko atemera ikintu kitamuguye neza. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Nayo kandi abanyeshure baba 3,500 nibo bahevye ishure mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara ya Kayanza. Abanyeshure 595 nabo muri komine Kayanza gusa nk'uko bimenyeshwa na Desire Hatungimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza. Imvo zituma abana baheba ni ubusamazi bw'abana, abavyeyi badebukiwe canke barondera ibitunga imiryango ntibiteho ivyigwa vy'abana babo. Ino nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi leta itegekanya kongereza urugero rw'amafaranga ava mu nkino zo kurushanya umugisha, ni ukuvuga gutigira. Nayo ishirahamwe rijejwe gukurikirana ivyerekeye ibitoro kuva kw'irangurwa ryavyo gushika no kw'idandazwa ryavyo rigiye gushirwaho. Ivyo hakaba ari bimwe mu vyashikirijwe mu nama nshikiranganji yakoranye kuri uwu wa gatatu z'ukwezi kwa mbere 2024. Nayo mu bijanye no kwegeranya amafaranga ava mu nkino zo gutigira, leta yifuza kugira amasezerano y'imyaka 5 itazongerwa n'ishirahamwe Nsoft NDB Digital Control akazotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'amezi 3 hatewe ko umukono n'izo mpande zibiri. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko General Jules Ndihokubwayo hatakijejwe kugendanira umukuru w'igihugu nk'uko vyahora. Akaba yasubirijwe n'umwizigirwa wa Angeline Ndayishimiye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Jules Ndihokubwayo yafatwa nk'inkingi idasanzwe ya Perezida Ndayishimiye. Ni mwene wabo basangiye vyinshi kuva mu buto ku rugamba rwa CNDD FDD basangiye akabisi n'agahiye. Abamuzi bamuvuga nk'umugwanyi adasanzwe, bamuvuga kandi nk'umuntu adatinya kwerekana ko atemera ikintu kitamuguye neza. Ibi bikaba biri mu vyamutumye hatoroherwa mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Yanse kumuduza amapete nk'abandi basangiye urugamba, mbere ashima kwama amurungika hanze kure y'ubutegetsi. Mu kiringo ca gatatu Jules Ndihokubwayo yaraketswe rwose ko yari kumwe n'abasirikare batemera ubutegetsi bwa Nkurunziza. Bamufata ko akorana n'abaroberi naho we yavyamiriye kure. Yoba yari intwazangabo icunzwe cane maze akiza agatwe kubera yari yegereye General Evariste Ndayishimiye. Jules Ndihokubwayo yaraye akuwe mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu chef du protocole d'etat yaramazemwo imyaka 3 n'igice. Muri ayo mabanga yasubirijwe na Joseph Ndayisenga yahora hari umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda. Joseph Ndayisenga akaba asanzwe ari umukuru w'urwego nshingwantwaro rwa Fondation Umugiraneza yo kwa Angeline Ndayishimiye.
abegereye Jules Ndihokubwayo bavuga ko yahora yerekana ko adashigikiye ukuntu umupfasoni w'umukuru w'igihugu yivanga mu bintu byose nk'uko yoba anganya amabanga n'umukuru w'igihugu. Kumbure biri mu bisigura impamvu arungitswe kure y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ikurwa rya Jules Ndihokubwayo rishobora kongereza ububasha bwa Angelina Ndayishimiye. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaraye rigenye General de Brigade Jules Ndihokubwayo mu mabanga yo guserukira Uburundi mu makungu. Jules Ndihokubwayo agiye kurungikwa kure y'Uburundi, hari abagiye kwiruhutsa. Muri abo hakaba harimwo abarongoye ibiro bikuru by'igisirikare n'iperereza ry'u Burundi bari bikeka ko hashobora kubasubirira. Jules Ndihokubwayo ari mu babangamiye abagerageje gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Abo bose baziruhutsa ko ijisho rya Jules ribavuyeko. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Jules Ndihokubwayo yaravuzwe mu inyuruzwa rya Christian Ndizeye batazira Bareze, amuhoye isoko ry'ivyuma bishaje vya Regideso Bareze yarahirutse gutsindira. Iryo soko riciye umuriyaridi urenga w'amarundi. Jules Ndihokubwayo akaba avugwa ko nawe asanzwe adandaza ivyuma bishaje. Nayo mu yandi makuru kandi abanyeshuri baba 3,500 nibo bahevye ishure mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara ya Kayanza. Abanyeshure 595 nabo muri komine Kayanza gusa nk'uko bimenyeshwa na Desire Hatungimana, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza. Imvo zituma abana baheba ni ubusamazi bw'abana, abavyeyi badebukiwe canke barondera ibitunga imiryango ntibiteho ivyigwa vy'abana babo. Abajejwe indero mu ntara ya Kayanza basaba abavyeyi kwitwararika indero y'abana babo mu kugwiza ibiyago kandi banabakurikirane mu vyigwa. Desire Hatungimana akaba amenyesha ko komine Kayanza iyo hayobewe canke hagaheba abana benshi bituma intara yose isubira inyuma. Mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 hakaba hamaze guheba abana baba 3,500 mu ntara yose ya Kayanza. Ese ku bwawe kugira ibitigiri vy'abaheba ishure bigabanuke wumva hokorwa iki? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi womenya ko leta y'u Burundi itegekanya kongereza urugero rw'amafaranga ava mu nkino zo kurushanya umugisha ari byo bita gutigira. Nayo ishirahamwe rijejwe gukurikirana ivyerekeye ibitoro kuva ku irangurwa ryavyo gushika no kwidandazwa ryavyo rigiye gushirwaho. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe mu nama nshikiranganji yakoranye kuri uwa gatatu z'ukwezi kwa mbere 2024. Mu bijanye no kwegeranya amafaranga hava mu nkino zo gutigira, leta yifuza kugira amasezerano y'imyaka 5 itazongerwa n'ishamwe Nsoft and B Digital Control, akazotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'amezi 3 hatewe ko umukono n'izo mpande zibiri. Amahera hazotozwa hazoba ari ku rugero rw'ibice 10% vyayo abakinyi bashizemwo, ibice 10% vyayo abakinyi bungutse n'ibice 5% vyayo amashirahamwe akorera muri ico gisata c'inkino zo kurushanya umugisha yinjije. Nayo ku bijanye n'ishirwaho ry'ishirahamwe rijejwe ivy'ibitoro, imwe mu ntumbero yaryo hakaba ari uko igihugu kizoshobora no kuronka ikigega c'intega bizoza muri ico gisata. Mu gushikiriza iyo nteguro y'itegeko rijanye n'iryo shirahamwe hamenyeshejwe kandi ko kimwe mu bituma haheze igihe igihugu gifise ingorane ijanye no kuronka igitoro kikaba ari uko hata gisata ca leta gihari gikurikirana neza ingene ico gitoro cinjira mu gihugu. Nayo ngo kandi amashirahamwe y'abigenga akorera muri ico gisata c'ibitoro akaba adafise uburyo bukwiye kandi ngo agategerezwa kwitura ibanki nkuru y'igihugu ngo iyaronse uburyo. Ngo ikibabaje nuko amashirahamwe amwamwe adaheza ngo akoresha amahera mvamakungu yose yaronyejwe ngo azane ico gitoro, bigaca bituma haguma hibonekeza ikena ryaco. Ngo naho hari ingingo nyinshi zafashwe na leta kugira ngo irangurwa ryaco rikurikiranwe neza, ingorane ntizahavuye. Abagize leta y'u Burundi bakaba basavye
ko hotegekanywa umutahe w'iryo shirahamwe mu mafaranga y'amarundi ndetse hagatomorwa ko iryo shirahamwe rijejwe gukurikirana ivyerekeye ibitoro kuva kw'irangurwa gushika no kw'idandazwa ryavyo. Hambavu y'ivyo ngo hakwiye gusubirwamwo urutonde rw'abagize urwego nshingwantwaro nko mu gushiramwo uwuserukira abaranguzi b'igitoro ndetse kandi mu bijanye n'aho iryo shirahamwe rikura uburyo ngo hakwiye gutomorwa yuko rizokoresha umutahe wa leta gusa. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubudandaji yaheruka kumenyesha ko bimwe mu bituma hama ikibazo c'ibitoro ari uko hari ibura ry'amafaranga mvamakungu yo kukirangura. Ese iyo nkuru uyakiriye gute? Nutwandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza n'ibihe vyiza.